ari bara ry'umuntu akenye ubundi FC Barcelona ubundi muri no misi ntivugwa mu izina bijya si rya mbere tubikoze muri no saison muri Champions League muri no saison nye twarahuye na Benfica idutsinda ibitsindo byinshi byari byinshi kweri ariko twaraje turabigombora tungira dushira akagasunuzo twereka isi ko hari ikintu dukeneye muri buno buzima FC Barcelona kubyo twagiye no gukoma induru aba fans ba Real Madrid bamenga nibo twakinye baragira gashavu bo nivyo nkunda kubwira abantu ibintu byose ni process ikintu cyose mu gihe ukeneye ko hari ahantu gishika ntovuga ngo ndakoze iki kimeze neza reka magarikirize hano niyo mpamvu rimwe na rimwe ukeneye abantu abakura mbere abantu bakuze kugira bagende bagufasha muri bimwe na bimwe rero carrière ya communication canke ya promotion muri Iseke Films ni ibintu novuga nakoze nkunda ndabikunda sanzwe ndaba n'amasinema ndundi ari umugenzi umwe twari twicaranye araba muri quartier abajene bameze neza bumva ko utari kuri Netflix canke YouTube uri kuraraba zindi zo mu rundi rurimi atagutahura neza ambwira ngo bagikritika ngwa filime ndababona mu kubihana sinda nashira muri ekute bati abarundi barazi gukina kabisa rero turi kumwe muti bro ivyo bintu urabiraba ati ho ti bro turabona ina acting wewe kweli ya acting wewe izi gute ati ini acting ndundi arumva nagasone arumva ati ni kirundi ni kuvuga umurundi ashobora kuba atari ngaha hafi ashobora kuba atari ngaha hafi agakuba ati ndifuza kumva ikirundi ewana nyamibwa gahinda series no narindi nibiba vyorosha ubundi akazi kose ntikaba koroshe ko ndavyibuka ariyo nko mu gihe naba nkeneye ko dukorana nk'ikiganiro n'umuntu ugasanga n'umwanya wa shooting urumva kambwe ati yo shooting irageze ati yo dukwakwanye ni minota mikeya aravyimba kambwe ati ewana biragoye urumva nije ndi kuri nuze nije shikiriwe nkavuga ati okay ndakurindira kandi arafise ikindi kintu ngomba nje gukora bati reka ndakurindira hari igihe byanashika nkaheba ivyo mfungura avuga ati ako ndaza kubifungura reka tumaye tuje gukora gasanga n'umukinya arabinyemereye harabikoze bigenze neza navuga ati nukuvuga hari igihe naheza gukora nk'akantu navuga ati nkiruhutsa naje avuga ati na pambaye novuga ko ibintu vya promotion reka mvugisha ukuri navyinjiyemo kubera Iseke Films kwiyunguruza bishobora kukugora kubera ko ndabiprevoir hakiri kare ukaba uhaterana ya kirundi of course birashoboka ubukiri mutoya ubugifisa amaraso ubugikeneye na sport imitsi ikibigikomeye for sure niyindi tarakomera uyikomeze unayikomeze promoters bagenzi banje tugerageze turi professional mu byo dukora kubakinyi ba films bigenda gute kugira nimukoresha imbuga zanyu gerageza umenye kwidandaza ntaguciriyemo ugasanga umuntu ni mu artist na Facebook page atunze imagine ya Facebook page kuyifise nagiye gutembera kwa naka abantu barabikurikiranye imagine abantu barabikurikiranye photo studio zirahari ku bwanyu zirahari ngo mwifotoza amafoto abantu barakeneye kumenya inyuma ya cinema ari mubiki kwitira ko basukivugira ati mugire weekend nako kantu kone rega baragukurikira barakubonye mu Intimba series barakubona mu Gahinda series barakubona mu ze zitandukanye why not Capital Center, where hard work pays off. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Nizera ko mumeze neza natwe turashima aho turi turashima uhoraho niwe bari karabikora umunsi ku munsi ibintu nka bino bigakunda dukora entertainment wenyegeza for sure it's your boy Ndikuriyo Leon the son of God, Dr. of Love aka Diko, also known as the ambassador muri kakazi katoroshe kuva kuri Capital Center aho tubazanira abana bariya cyane mu bikorwa byo kubaka duciye muri Mvabwenge tubibutsa yuko hari n'igisata ca Capital Sound aho tubakorera umuziki haba ku ruhande rwa production ariko kandi waba uri n'umunyamuziki ukeneye kumenyekanishwa ibikorwa byawe bitandukanye
canke ukumva ufise nk'indirimbo ukoresha turabikora neza cyane bice muri Capital Sound ariko kandi ku ruhande hari Iseke Films bagukubita amafilms ameze neza mukamumaza imisi munaraba intimba yanabikoze tunakora amakuvertire ya mamanza yaba ama birthday yaba ama mariage n'ibindi birori byose bijanye navyo tukaguhereza amafoto n'ama video mutobona ahandi hantu na hamwe today agama homeboy uyu ndamureka yivugire nk'umu presenter yabigize umwuga. Yes, my boy. Yeah, man. Yo, nizere kumeze fresh. Kweli baba. Yeah, ni Crovisi. Ewa. Benshi muzi nka ngwatsovye. Bavuga ngwatsovye mu gisagara. Benshi muzi nka so wawe. Benshi muramwumva amajwi. Crovisi so wawe. Haje ni so wawe. Naona nibaza. Nibaza ngo ni so wab. Clovis ngo so abateba n'umusaza man. Umusaza mwa muri kumwe kenshi. Mwa mubona y'abana bari muri Dark Room mu cyumba kirabura. Wow. Akaba yaje of course in dark clothing no kuvuga ali in black kabisa. Ukaba wagarutse in black man urakunda ibara girabura. Kwaje uraraba ntuzohavuja kwa Lucifer man byo mwijima n'uwo musaza menga yaratandukanye n'ibintu by'ijuru wapi ni ibintu biba bimeze fresh kubera ko ibara girabura ubundi kera bavuga ko ari ibara ry'umuntu akenye kandi shako kandi barakavuga kubera ko abana gacafuye ni kwaje gaherera indani nikaboneka ari giye ufata akantu gacisha kutuze kongera kabagashaje mugabiye akantu kaga systeme k'urusenga bagatsirita abana numva yuko kazi man urakaze waciyeyo cyane ariko we ntabwo yambaye kubera ubukene umusore n'umusore muto yareka afise n'amafaranga ikintu kirwa communication marketing journalism byose biteranije biriko biramugaburira bigatuma abaho neza mu gisagara cha Bujumbura. Hari ukundi kuntu ushobora kwidondora abantu birenze kuvuga amazina? Kurahari bivaye na carrière yanje. Bo nitwa Clovis. Benshi bazi nka so wawe. Ibintu biba bimeze uko. Bo jewe ndi muri Iseke Films. Nk'umu promoter wabo. Tuba turi kumwe nabo kenshi gashoboka mu bihe bya shooting mu bihe byose bishoboka tuba turi kumwe tuva vibinga together Munda vibe zuno musore n'ugomba no batari karazimpa neza ariko nibaza ko atanico biba bitwaye twibukije abantu nakandi karere uburimo kugira abantu banatahura impamvu uri mu promoter kandi yabigize umwuga mba nibereye muri PJ Classic Hariya umusore ari karenyegeza yaragize n'ibihe byiza muri no minsi ekipe yiwe yarigiye kuvamwo byihuta iraza ku munota wa 70 unarenga ko amasego bijya bintu muraro ubundi n'umunsi urukino rwaje guheza numva umenga isi yose no iterura ni muraruka bijya bintu nkamwe mukurikirana football vyaheruka ryari kugombora ibitsindo bingahe ugashiraho n'ibindi mu minota nk'iki ubundi FC Barcelona ubundi muri no misi ntivugwa mu izina bijya si rya mbere tubikoze muri no saison muri Champions League muri no saison nye twarahuye na Benfica idutsinda ibitsindo byinshi byari byinshi kweri ariko twaraje turabigombora tungira dushira kagasunuza amugani ijya minota ntiyari bwashikirwa no yari muri ijya minota nyene yari muri ijya minota turaza turagombora twerekana twereka isi ko hari ikintu dukeneye muri buno buzima FC Barcelona kubyo twagiye no gukoma induru aba fans ba Real Madrid bamenga nibo twakinye baragira gashavu ndavuga ati ibintu bibaye nebeki kabisa hakoze haba exploit iteye ubwo yajya ni exploit iteye ubwo bakase bivuze yuko mwamaze kubona igikombe mu gikabakaba cyane ubundi Atletico Madrid nakunda kubwira abantu ni equipe yari maze imisi tugora yari maze imisi tugora kandi nukuvuga urukino rwo muri rijoro ryaheze namaze gukonfirma ati mukabona Atletico Madrid ratunaniye na Champions League
nta gikombe na kimwe gikomeye voilà naragushiyemo nanifise comment zivuga ngo murambara futu si cyane muganye ne mbamhari bike ndazumva ati Atletico niyaza gutsinda Barcelona araza kuba amahirwe adasanzwe kuri Real nivyo cyane kuva Real icizere cyari kwiyongera cyane iyo Atletico iza gutsinda Deja Real Madrid yari yamaze no gufata ikibanza ca mbere yari mu kibanza nuko wese ija ku mwanya wa kabiri cija ku mwanya wa kabiri gusa amanota turanganya ariko hari urukino tutarakina ko nta Real muza gutwara igikombe Real Madrid irasanzwe reka kandi ubu turayitsinda incuro izi abamerenge incuro zine zirakwira umwaka merenge ariko rero witondere Real hari uburyo mu mateka ngo yagiye yidugira urabona menga hari ukuntu harimo utuntu kw'amapigo ukuntu kabona amateka ntakora imbere ya FC Barcelona yarangira igikombe cyo ikibazo amateka ntigera kora imbere ya FC Barcelona mwibuke twabatse igikombe cyo wundi ibintu birakomera tubaka igikombe ya Real Madrid twizera kuri finale tuyaka igikombe dufise na carton rouge tudakwiye ibintu byari bikomeye rero ni rero reka tuyakwepe twibusa makuru abayansumbya abantu ahora ari we yanima na ya mamache muramwumva kaze mugabo umusore yakiriye of course abayaje no kuri PJ Classic hambavu ya Iseke Films ariko numwe mu presenter baba bahagazemo neza navuze ngo akantu ka communication ubukametriza yamara twivugire kuri ruhande rwa promoting nago nyene uburimwo ukavanga n'ibindi bintu byinshi bino bintu byo gupromoting ibikorwa kandi bikanakunda kuko films ni bamwe mu bantu bemera ko mwakoranye neza cyane wabitanguye ryari ubandanya wongereza ubumenyi gute kugeza igihe ubikoze nko kuri kurabikora ukabikora bigashima bo nivyo nkunda kubwira abantu ibintu byose ni process ikintu cyose mu gihe ukeneye ko hari ahantu gishika ntovuga ngo ndakoze iki kimeze neza reka magarikirize hano niyo mpamvu rimwe na rimwe ukeneye abantu abakura mbere abantu bakuze kugira bagende bagufasha muri bimwe na bimwe rero carrière ya communication canke ya promotion muri Iseke Films ni ibintu novuga nakoze nkunda ndabikunda sanzwe ndabana amasinema ndundi ari umugenzi umwe twari twicaranye araba muri quartier abajene bameze neza bumva ko utari kuri Netflix canke YouTube uri kuraraba zindi zo mu rundi rurimi atagutahura neza ambwira ngo bagikritika ngwa filime ndababona na mu kubihana sinda nashira muri ekute bati abarundi barazi gukina kabisa rero turi kumwe muti bro ivyo bintu urabiraba ati ho ti bro turabona ina acting wewe kweli ya acting wewe izi gute ati ini acting ndundi arumva nagasone arumva ati ni kirundi ni kuvuga umurundi ashobora kuba atari nga hafi ashobora kuba atari nga hafi agakuba ati ndifuza kumva ikirundi ewana nyamibwa nubwo ico isuvuga cyari kirundi mugabo hano bavuga ngo ni kirundi kinoboye cyane kinoboye cyo kwitisa mugabo yewe agacu mbona kumvise cyane ravyo kikaba ari ukumva imero kuba ati kino kirundi kabisa avyumva ukabona umuntu ari kararaba nk'agafana kagasitra heruka kera byose ni kuvuga yakaheruka muri vacances arakabonye muri kajya gafana aravyumva ukamwibutsa ya misozi ya mitumba igeze kuduga cyane Ewana siyo ntaye yonyene ndafise umunyeshuri twiganye kuri université avyo ko jenize ku université iri internationale turi kubera abanyeshuri ati bro ati hariho link wigeze gushira kuri state ya WhatsApp naye kurikiranye nabonye umusista wanje ari karayiraba ndafata umwanya ndayiraba ati aba n'abarundi okay come on man kumbe wow uzi ikintu nkunze ya promotion uburi kurayikora nyene kubera urumva urakora n'akantu ko guprovocating abantu cyane urumva kavati no mutipe ko arenza bikora menga sibyo yararimwo reka nje kuraba akaraba nk'uwugeza ariko at the end of the time ugasanga nawe yabikunze asigaye abiraba cyane man uri mu kazi ariko nanje nyine naratangaye bakumbwiye nkumva ivyo ukora nakubona cyane mu muziki no muri foto abona matching cyane muri music no muri foto bamuganza ko bate abantu kamome uyu mujama na film abahari ariko nyine ntafi za promoting ndakubeshe ntafi zo nawe uraraba ati bana movie hagaze gute sasa uburinjiye ukoranye na Iseke Films byarakoroheye gupromoting ibikorwa byabo komenga wa promoting hari n'ibindi
ibikorwa byinshi bihanganye kandi biriko birabikora bo ntibiba vyoroshe ubundi akazi kose ntikaba koroshe ko ndavyibuka ariyo nko mu gihe naba nkeneye ko dukorana nk'ikiganiro n'umuntu ugasanga n'umwanya wa shooting urumva kambwe ati yo shooting irageze ati yo dukwakwanye ni minota mikeya aravyimba kambwe ati ewana biragoye urumva nije ndi kuri nuze nije shikiriwe ngavuga ati okay ndakurindira kandi ari ofisi ikindi kintu ngomba nje gukora bati reka ndakurindira hari gihe byanashika nkaheba ivyo mfungura avuga ati ako ndaza kubifungura reka tumaye tuje gukora gasanga n'umukinya arabinyemereye harabikoze bigenze neza navuga ati nukuvuga hari gihe naheza gukora nk'akantu navuga ati nkiruhutsa naje avuga ati napambaye hapa nimetoboa nakoze kabisa kwa wa mugani wawe wumva woje ahantu ukiha nk'agasitro gakanye kwaje mugasinze ko ariko wewe ni citro twatundi turi mintuza nturaba n'agasitro wundi babona mengana twatundi kwa babandi tumwe twera cyane mu icupa bakuravye nabibona dufata bo tuwayine to injabuka umuntu ntiyobesha bivanye n'umwanya oya agasitro ni sawa kandi kirenze ico tushituru sawa yego kwira agasitro ni sawa kabisa no kuba bimeze umaze kuko wafashe umwanya munini upromotinga Iseke Films nivyo cyane cyane kuri no mafilme yavuba bagiye bakora nibaza mu ntimba cyane je niho nagiye kubona gose niyo mwenga warongereje akariro gose cyane bo ndi wa promotinze imbere yawe byose agahinda series agahinda niho waro niho narindi turi kumwe na babera inkamiye bera inkamisha nabasanga muri shooting ndibukani aya babera bari voilà cyane duhurirayo nabati wow bino bintu tiko bikora cyane sasa ibikorwa byinshi wagiye promotinga ego wewe ubaje nkukongereza ingufu za director umwanditsi n'ikimugana nawe urumva uragira uruhara runini wavyakira gutubikoze ukabona bigenze nkuko vyagenze ane padire ko wanabikora bigakunda ariko uburyo wabikora ukabona bigenze nkuko abantu bagiye babibona kuri wewe hamba byo kuvuga ngo no kwigurira agacupa hari ikindi cigwa vyagusigiye cyangwa urundi rugezo ubona vyakugejeje ko nk'umupromoter navuze yuko cyane cyane abo mwakoranye bakenguruka ibikorwa bahaye cyane leso iri na visible kandi irakomeye kuri jewe novuga ko ibintu vya promotion reka mvugisha ukuri navyinjiyemo kubera Iseke Films oya wow uriko bava kuri ino side ya cinema ego baravyumva bo rero ntivyari vyoroshe urumva abastare ugahura n'abastare ugasanga nabo hari amazina bubatse mu kubaprosha bisaba ko ubavugisha ugaca bugufi avyumva biri mu vyatumye mba experimente cyane bo jeune urabona jeune w'imyaka mike nyene urabigeme mu buzi abakuriye baba manager voilà so vyasaba nyene iyo education bien sûr bigasaba ko hari ukuntu ushobora kumwaproachinga kugira ibintu bigende neza kubera ko ubundi ikiganiro mushobora gukorana n'umuntu ariko ukuntu muba mwiyumvisemo mukiyumvanamo ni ikintu cya mbere gituma kizana ubuzima kiryoha kurusha ndiko ndakumva canke message irimo ishikira umuntu mu buryo bwiza mu buryo buryoshe rero navuga iyo approach uko kuvugana nka manza tukayaga kubera ko hari abo twahura tutazinanye navyumva ugasanga turayaze turaramukanije turateye histoire nimba narabonye nkaga sene yakinye ugasanga tumanye turavuga turiyumva arabaye interesse ubwa mbere ugasanga bitanze ubuzima kanaka so rero navuga ko lesson novuga nubu ivyigwa biracyari byinshi ivyigwa biracyari byinshi ariko kandi nizera ko bizogenda neza na cyane yuko umuntu burya ashaka kugera kure abandanya yigana bagera kwitangwa na professional ngo bageze ahantu still abakiri ko bariga cyane umuntu yo gukera no mu yandi ma labels waje gupromoting ibintu vyiwe why not why not ntubuhemukiye abo muri ko murakona canke inguvu ufise
uremera ko nk'uwo guha nka BMT unundi mu gukora films akagukubita nka 3FA uno wafanira Vin akagukubita witwa BFA aho ni kwa Robert Nsoro na Iseke Films zose cyarimo ari nka zine wo promoting atari no promotion I think no na kuvuga iyindi izindi promotion zitandukanye basiga gisata ndimo ibisata bitandukanye oya bose bari muri films bakicara bari mu maboko yayo nk'abantu promoting ibikorwa byabo ya biri possible cause uri kuri tele everything is possible kandi I hope byogenda neza kufatikanya n'ibindi byisho promoting music football buhari uri ku radio n'ibindi ukagaruka no muri films gisata novuga kiri mu nzira y'iterambere wa musore we komenga bigutwara ingufu nyinshi ubu ntituzava tukubura hamwe naho nyene twagukunze tukisanga usigaye ku yindi side bigatuma ikintu ca fan base iconda kandi wari uri kuri acagura ku yindi mpwe mu mugani wa mhu mbo ubundi hari ikintu umusaza yigeze kumbwira arambwira ati burya uvuze papa ati burya ubuzi ikintu bita gestion y'umwanya gestion y'umwanya nawe wishuye nawe tihaya musaze nka navuze ati wapi kwera kenshi ari gencegwa ku kazi gasanga ndarengeje ko nk'iminota 5 ati byo kusuko bikogwa ubundi nimba ukeneye gukora ibintu kandi ubikunze kwera iki byose utobibarira umwanya nimba wavuze ati muiseke bambwiye ko 7h du matin nzobe nahashitse nza gukora iminota itarenga isaha canka amasaha 2 kubera iki inyuma y'ayo masaha 2 kwego udashobora guprograma ikindi kintu ego kwa kuno umuntu aba yavuze nk'ubu ari kuno sinzi ko umuntu apanga ikintu kimwe ugacumenga umunsi wose ugasanga nico kintu nyene kiraheze kubera iki umunsi utoba program nimba hari izo nzitizi z'ama déplacement nimba kwiyunguruza bishobora kukugora kubera ko udabiprevoir hakiri kare ukaba uhaterana ya Kirundi of course birashoboka ubukiri mutoya ubugifise amaraso ubugikeneye na sport imitsi ikibigikomeye for sure niyindi tarakomera uyikomeze unayikomeze iki mzee wawe yasoma mzee nivyo wow kabisa na ka instruction nanje mba numva kamfashije ko nafasha nundi muntu ndanakuyemo ikintu cyitwa ngo guhangana nibi kumenya ngo nimba no muskwinguruza bigoye kuki nanje kubereke nta yindi mikenyuro ibaho nogira nimba amazi atakinsanga muhira nta yindi muwaye noja kuyidahira kuri Tanganyika meno ziko bana abarundi twadukwiye kwa Dr. Mwene tuntu bana kumva ko ibintu byose menga tuzoguma mu gihugu wiyahira inkere mwishamba ibintu byose biraho ni muhira niki reka ndaguha karori nk'ubu ku kazi Iseke Films irakugura imodoka kare wahora ufise ukuntu wideplace ravyumva irakugura imodoka uwo munsi yaba yamprishe wamaze kumenyera ati mu gatondo baraza komitana nje ku kazi sivyo hama uwo munsi peut-être barakubwiye ati yagiye kurondera igitondo ravyumva hama uwo munsi ukabona ntibaje basi ntibanabikubwira ariko bagize iyo kandi wabonye amasari karagenda avyumva uracyarindiriye ko ya modoka ku kazi aho nta kantu ko kwibagira kaba kabayemo karimwo kanini cyane numva ko buri kuribagira iyo vuye kanini cyane gatuma byo kwicira nakazi eske urumva ko muri ako kanya utoshobora gufata ku gakinga mutama cyangwa uwo watarase n'amaguru ugende n'amaguru nibisanzwe ushika ariko ku kazi kubera ko nimba hari ibyo bakeneye nimba hari ibyo bazona gushema bati n'umunsi akazi ntikapfuye kubera ka kintu cabuze nibaza ko bamwandika kabisa abana bantu tuzana kuri Capital Center bekanaza basokose neza muri Iseke Films musaza nasanze ubu vuba tari cyane tuzongera tuguhamagara tuyage byinshi zino bimwanya buri kuriruka ariko ndashaka duhereze hano hantu ndashaka utera kamo aba promoters bagenzi bawe canka abantu musangiye umwuga ariko kandi ugire n'ikintu umbwiriye abantu bakurikirana bino bikorwa muri ko murabaha babandi dukunda kwita abafana je kurundi ruhande nkabita abakunzi cyane
aba promoters bitware gute bakore gute kuko hano hantu haracariho ikintu ubona ashaka abantu bamwe bidoga ati haracari ikinogo aba promoters ntibariko barakora mu buryo bunini aba promoters barahengama harabo bafavoriza n'abandi bantu barekane ibikorwa vyabo bikorwe gute kugira igihugu cacu ibikorwa mvabwenge bigere kure mbere n'igihugu cacu ubwacu du promoting isura yacu igere no mu makungu promoters bagenzi bacu tugerageze turi professional mu byo dukora kubera ko no munsi urakora kino kintu uzi ko gikoze uno munsi ariko ugasanga ari umwana azovuka azobona ivyo wakoze rero nimba hari ico dukeneye nimba hari urundi rwego dushaka gushikako ngo twabonye abatandukanye bageze ku rwego mpuzamakungu hari ikiguzi batanze hari icyo barinze gutanga kugira abashika aho hantu raba inzu iri kurakora kuri kurakorera bose raba kudashize imbere amaronko raba kuri ko urakunda akazi kawe nk'uko bitegerezwa kubera ko niwaja mu kazi ukurikiye amaronko ayo maronko azoza ariko akazi kazogenda message yindi kubakinyi ba films vuze ikintu gikomeye hari abagenzi basanzwe bakina films nababwira ati bigenda gute kugira ntimukoreshe imbuga zanyu n'umunsi urashobora kwikengera ukumva ko umenga nakinye nibisanzwe ravyumva ariko gupostinga ifoto yawe ku munsi kubera ko waramaze kuja imbere ya kamera vyaraheze gerageza umenye kwidandaza ntaguciriyemo ugasanga umuntu ni artist na Facebook page atunze imagine ya Facebook page ushobora no gupostinga ati nagiye gutemberera kwa naka aho ni kuyifise nagiye gutemberera kwa naka abantu barabikurikiranye imagine abantu barabikurikiranye photo studio zirahari ku bwanyu zirahari ngo mwifotoza amafoto natwe aba promoter tugira ivyo tuvuga gupostinga ifoto ukabura naga caption ugasanga basi ni foto naho ureka caption ariko abantu bavuga ati nakara cyaba nakubad niyo mpamvu bavanga la photo vo milmo basi nimba umugana na caption udakaze ushobora kwitira ko basukivugira ati mugire weekend nako kantu ko rega baragukurikira barakubonye mu Intimba series barakubona mu Gahinda series barakubona mu zitandukanye why not tutobikora neza mu buryo bumeze neza ukwereka iyo telefone postinga abantu barakeneye kumenya updates z'ibiwawe abantu barakeneye kumenya inyuma ya cinema ari mubi musaza baramugisha kubana na brother thanks numva menga twagumana ariko uyu muhungu kwera ndamugarukane muzonangurira mwumva impanuro tanze wone Clovis himself brother shout out to you imani guhezagire cyane baze ko ni kwaguhamagara for the next zobanguka ubundi mbandahari mbandahari kandi muri no misi tugiye kuba turi kumwe kenshi kizazi sana ndabashimira cyane wherever you make your comment nadusharinga ibyumviro byanyu na cyane yo karingira kamano we love you so much hasta la vista Capital Center, where hard work pays off.